Umva ukuri. Wari uzi ko icitegererezo cawe, uko witwara n'uko wifata, bishobora gukiza benshi bagatuma bamenya Imana, canke bigatuma benshi batazoronka ijuru ku bwawe. Umva ukuri rero uno musi. Icitegererezo cawe kirakenewe. Pawulo yandikiye Timoteyo, mu gice ca mbere ca Timoteyo 4:12 arambwira ngo ariko ugire icitegererezo ciza mu bizera. Yongera abwira Tito mu gice ca kabiri, muri Tito 2:7 arambwira ngo nawe Tito ugire icitegererezo kizima. Bisobanura ngo muri ubu buzima bwa Gikristo icitegererezo c'umuntu kirakwiye kandi ni kizima. Ntibikwiye ngo abantu gusa bamenye uwuriwe, ariko birakwiye ko umuntu bamenya uwuriwe kugira ngo bashobore kumenya Imana bamenye iyo ariyo. Icitegererezo rero kigizwe n'ibintu bitanu. Icitegererezo kiragizwe n'ivyo umuntu yambara, icitegererezo kiragizwe n'umuco wo mu maso, icitegererezo kandi kiragizwe n'inyifato umuntu yifata, icitegererezo kandi kiranagizwe cane ikintu ca kane kigize icitegererezo n'amajambo umuntu avuga, icitegererezo kandi kiragizwe n'ibikorwa umuntu akora. Ico citegererezo kigizwe n'ibintu bitanu bikomeye, nawe uzorabe iyo umuntu ari kure, umurabira cane ku myambaro yambaye, ukamenya ngo urya muntu n'umusoda, ukamenya ngo n'umunyeshure kubwa uniforme yambaye, canke ariko arakwegera ugasubira kandi ukamubonera ku muco wo mu maso, ukabona ngo arababaye, arashavuye, ariko arantwengera, uyu muntu mu maso arakeye, ukakwegera urabonye uburyo yifashe, uburyo akuramukije, uburyo akugumbiriye, canke uburyo akwegeye kure. Iyo mumaze kwicarana wumva amajambo avuga, ukumva umengo n'urusaku, ariko akubwira ivy'abandi, ariko akubwira ivy'Imana, ariko akubwira ivy'akahise, ariko akubwira amajambo yo gukomeza canke amajambo yo gutitura. Iyo mumaranye imisi niho ushobora kumenya ibikorwa akora. Mbega arazinduka, mbega n'umuntu atanga, mbega n'umuntu yima abandi, ibikorwa vya buri musi, mbega ivyo akora nibihe. Umuntu ugashobora kumumenya ukamutahura koko bivanye n'ivyo bintu bitanu, ukamenya ngo uyu muntu ni uw'Imana canke si uw'Imana aribesha. Umva ukuri rero uno musi, nawe umenye ko ivyo bintu ugiye kubihindura mu buzima bwawe. Mu gitabo c'Abami ba mbere igice ca 10 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 10 baratubwira inkuru z'umwamikazi w'Isheba. Ubwo yaje kuraba Salomo, yari yarumvise amakuru yiwe, ariko nawe aravuga ngo amakuru numvise reka nanje ndahagere ndabe ivyo arivyo. Amaze kuhagera aganira na Salomo, ivyo yumvise vyabaye bike, ivyo bavugaye na Salomo vyabaye bike, ahubwo we yarirabiye ngo araba uburyo abaho bahereza, uko bambaye, ivyo kurya vyo ku meza ya Salomo, uko abahereza bo kwa Salomo ko bari bameze, aravuga ngo noneho ngivyo numvise ngo vyabaye bito, ngo ariko ivyo niboneye ngo noneho ngo mbonye ko bibaye vyinshi. Yararavye icitegererezo c'iwabo na Salomo, icitegererezo c'abakozi ba Salomo caramwigishije kuruta ivyo yumvise, ava hamenya Imana ko ari Imana y'ukuri. Iyo hasanga icitegererezo kibi yari kuvaho nawe nyene amenye ko Salomo ivyo bavuga ari amajambo gusa, ariko ko babesha. Umva ukuri rero, uzomenye ngo ivyo wambara, uko uvuga, uko wifata, ivyo ukora bishobora gukiza benshi canke bikarimbura benshi. Umva ukuri uno musi Imana iguhe icitegererezo ciza.